umwana w'Imana yabwiye abigishwa biwe ati nimwasenga muragira muti dawe wa twese uvyagiye mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwawe bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibibe kw'isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro vyacu ko natwe turiko batugiriye nabi, ntuteranye ibitwosha nabi, yamara udukize akabi. Nuko umwana w'Imana yabariye abigishwa biwe ati murahore musenga uko, kandi iki gisabisho mu masengesho menshi kirahari kuko kiri muri Bibiliya, cyaravuzwe kandi abantu benshi barakunda kugisenga. Igisabisho ciza cyane rero cyo gusaba, kandi ugasaba ufise ukwizera yuko ivyo uri kurasaba biza gushirwa mu ngiro. Nawe ushobora gusanga hari abantu bapfa kukivuga batariko baraha agaciro amajambo akivugwamwo. Muri make rero cyerekana yuko ibyo dusabye akenshi na kenshi cyangwa se igihe cyose iyo umuntu asabanye ukwizera araronka. Ariko rero kenshi na kenshi turiko turasenga usanga dusaba tutizeye, cyangwa se tukareka no gusaba nka umenga nubwo tukosaba Imana ntiyoduha. Uyu rero nkuko mumenyeye ni wa mwanya wuko tuganira ku majambo yaduhuza n'Imana, ikiganiro twise tuti uburyo twakwihuza n'Imana. Reka rero maze ndagushimire gufasha umwanya kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Ndanakwibutse ko njye nijwi nyene kugutegurira nyene kugushikiriza banyita L6 Sinze. Nimba rero ubana natwe buri munsi turagushimiye cyane. Nimba utarakanda subscribe, reka ukande subscribe kugira ngo uwame ubana natwe buri munsi. Nimba iganira ari cyiza cyane uhite ukanda backtage kugira ngo abandi bakibone. Musabe muzoronka, ntaco mwaburanye Imana. Yesu ati kandi ninde muri mwebwe nk'umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka, canke yomusaba irigi akamuha sikoropiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, mbega data wanyu wo mwijuru, data wacu wo mwijuru urumva wewe yogira ate? Ni gute yoreka guha mutima mweranda abamumusavye? Nukuvuga yuko aya n'amajambo yavuzwe n'umwana w'Imana yerekana yuko nimba abantu ukuntu turi babi, ukuntu dukora ikibi, ukuntu dufise inzigo, ukuntu dufise urwanko, ukuntu tutibagira, ukuntu tutababarira, mugabo abana bacu twagerageza kubaha ibyiza, twagerageza kwipfuriza ibyiza, twagerageza kubaha ivyo badusavye, mbega iyo Mana yo yera, iyo Mana idafise agasembwa, iyo Mana idafise agatotsi, iyo Mana ikunda abantu bose, abayikunda n'abatayikunda bose ikabakunda, iyo Mana itihora, iyo Mana y'urukundo, iyo Mana uhoraho, ni gute yoreka guha ibyiza abana bayo? Nimba abantu babi babikorera abana babo, iyo Mana ni gute yoreka kubikorera abana bayo? Ni ukuvuga ko aya n'amajambo yerekana neza na neza yuko umuntu wese iyo asavye yizeye arahabwa. Nimusabe muzoronka, nimwuguruze muzugururirwa, icyo muzosaba data azokibaha. Nta munsi n'umwe wosaba Imana ngo ikwime mu gihe wasavye neza. Ingorane nuko abantu dusaba tugasaba Imana muga tukayisaba nabi, ugasanga turiko dusaba twishize hejuru nka wa wundi ngo Mana ngo je simeze nk'uriya, ngo sindiba abantu nk'uriya, ngo sindi umusuma nk'uriya, ngo sinsenga ibigirwamana nk'uriya, ngo sinkora ibi nk'uriya. Ugasanga twebwe iyo turiko turasenga tugomba kwereka Imana yuko turenze abandi, dutandukanye n'abandi, hari ikindi kintu turi gisumbije abandi cotuma Imana itwumva. Muri make tugasenga twereka Imana yuko twebwe ariko dufise akigoro kurusha abandi. Iryo ntabwo ari isengesho ryiza. Imana ikunda umuntu usenga yicishije bugufi. Imana ikunda umuntu usenga yerekana yuko ari umunyabyaha, kuko hano ku isi atawera hari, yaba pasiteri, yaba padiri, yaba nde, nta muntu abaye hano ku isi adacumura.
Niyo mpamvu rero iyo ugerageje gusenga nawe uri umupasiteri nyabaki cyangwa uri mu idini nyabaki ukagerageza gusenga wishize hejuru, haba hari amahirwe menshi yuko utari buze kumva, kuko ubaye usenga werekana yuko wewe urenze abandi, wera kandi hano ku isi atawera ahari. Iri ni ikosa rikunda kugwa n'abantu benshi, tugasenga twishize hejuru, ugasanga turiko turasabira abandi inabi, abantu turanatimba, ukavuga ngo jewe ko yankoreye biriya ngo nzomusengera nawe bimubeko, ngo si cyompa ngo nawe ukamera nkanje, ngo si cyompa nawe ugahura n'ibi. Ugasanga umuntu ari gusengera abandi abasabira inabi, kandi ugasanga hari akantu gatoyi bapfuye gatuma uyu muntu yipfuriza inabi mugenzi we ndetse akanayimusabira, ariko akibagira yuko Yesu yabwiye abahejeje kumubamba ngo agasabasabira akavuga ngo Mana bababarire ntibazi icyo bakora. Mbega uwo muntu uriko urasabira nawe uvuga ngo icyompa nawe ukamera nkanje, icyompa ugahura n'ibyago nkanje, icyompa ugagira nte. Hari ibintu bibi yagukoreye biruta ibyo bakoreye umwana w'Imana, ko umwana w'Imana yari umwami w'abami, n'ubu ariko biri kandi ariko byamye. Muga abana b'abantu basanzwe batanaramba n'imyaka irenga 100 bakamukubita bakamwica bakamubamba, muga ntagire inzika akavuga ngo bababarire ntibazi icyo bakora. Mbega wowe kubera ko ucuza gusabira abandi ngo Mana ngo jewe ngo ibyo yankoreye ngo ingene yantwenze ngo reka nawe ngo abibone, urumva iryo sengesho ko Imana itoryumva. Ugusaba twikunze cyane tukumva ko ari twebwe tuba dukwiye ibyiza kurusha abandi, ugusaba tubona yuko umenga twebwe nitwe dukwiye kunezerwa kurusha abandi, ugusaba tubona yuko umenga twebwe nitwe dukwiye guhura n'ibintu byose bisayangana, tukibagira ko Imana ikunda bose. Gusaba rero tutagira ukwizera nabyo, aya n'amakosa amwe dukunze gukora iyo turiko turasenga, bigatuma tutishugwa n'ibyo tuba turiko turasaba. Iyo rero usenze wisenganye, ugasengana umutima mwiza, ugasenga usabira abandi, nta nteka n'imwe Imana ntiyoreka kuguha ibyo uriko urayisaba. Mbe ntimwibuka wa mugani we Yesu nawe nyene yacira abantu agira ati, umugabo umwe yatemberewe n'umushitsi mu masaha y'ijoro, atemberewe n'uno mushitsi ntacyo kumugaburira yari afise, ntacyo kurya yari afise yomuha. Uyu muntu rero yari arose umushitsi mw'ijoro, yikubita ku mubanyi agenda kumusaba, aravuga ati, mugenzi nagendewe n'umushitsi kandi ntacyo kumugaburira mfise kandi arashonje, ndasabye ungaburire, untire, ungurane agakate n'agafi kugira ngo nje kumuha ndamugaburire. Uyundi nawe ati, namaze kuryama n'abana banje twugaye turiruhukiye, reka kutugora. Uyu nawe arakomeza ati, nukuri kw'Imana ndasavye untabare, umfashe, ntabara, nkiza umubanyi niwo muryango wo mu nzu nawe ateka, reka kungora, namaze kuryama, namaze kugara. Uwo hanze arakomeza maze uwo mu nzu aragira ati, rero solution isigaye kugira ngo ndonke amahoro, kugira ngo mbashe gusinzira, reka ndamuha ibyo ashaka, areke kundenza induru. Uyu yari umuntu yabikoze nk'umuntu w'umutima mubi, abikora nk'uwikurako, muga arabikora. Urumva Imana y'inye n'ikigongwe, Imana y'umutima, Imana idukunda, wowe yisaba ugahozako ikareka kuguha gute? Si uwo gusa kandi hari n'ubundi mugani w'umupfakazi yari yararenganijwe, akaba yagiye kumutwara ati, mutware uraza undenganure, nararenganijwe bimeze uku n'uku n'uku, uraza untabare. Ariko no mutware nawo kubera ko yabona ko no mupfakazi atasha azomurya akata amafaranga agira, akamubwira ati, nzoba ndaza, maze ntaze. Uwo mupfakazi agakomeza akama yamubwiye uko bukeye uko bwije, maze no mutware ati baragira ati, kugira ngo ndonke amahoro no mupfakazi amva inyuma, reka nzogere ndamutunganirize, nironkera amahoro arambujije amahoro. Abikorana umutima mubi, muga arabikora kubera uguhozako. Urumva yuko nawe rero mu gihe woba uriko urasaba ikintu kanaka ugahozako, kandi Imana yo itigera ikora ikintu igikoranye umutima mubi, igikorana urukundo, urumva yuko atacobuza ko iyo Mana igutabara, atacobuza ko iyo Mana iyo ufise ukwizera igufasha ibyo bintu byose uriko urayisaba. Ugusenga no guhoza ko rero
reka dufate umwanya tugushimire we wabanye natwe mu biganiro cy'uno munsi. Reka tugutumirire guhura natwe mu biganiro byinshi tugenda dutanga kuri no channel. Ni buri munsi isaha 9 z'umurango n'isaha 2 z'ijoro iyo tutafatiwe cyangwa se ngo habe ikindi kibazo. Imisi myinshi hafi ya yose ibiganiro birabashikira. Reka rero ndagushimira nimba umaze gukanda subscribe, nimba utarakanda subscribe kugira ngo wame ubana natwe ukanya pakitaje kugira ngo abandi babone kino kiganiro. Twa biganiro bitandukanye byagufasha mu mutwe, byagufasha mu mutima, byagufasha ku mubiri ndetse ibyagufasha no mu kija ku mufuko. Reka rero tukwipfurize gurira natwe ibiganiro bya buri munsi. Bye bye, ugire ibihe byiza.